aba victime abantu bahuye n'aya masanganya boshumbushwa. Nabivuze yuko gukingira abenegihugu n'ivyabo dufate kwizwa shingiro n'andi mategeko, c'est le monopole de l'État. Ni leta yonyene mu gifaransa tuvuga yuko la protection des citoyens de leurs biens est le monopole de l'État, mais aussi est irremplaçable de ressort de l'État. Irremplaçable. Nico gituma rero ntidusubire kumva leta ivuga ngo barahojeje. No, ibyo sivyo abanyagihugu bakeneye uno munsi. Bakeneye ko babwiyigwa ingene ubwa mbere bashumbushwa, ubwa kabiri ingene ibintu byabo bigiye gukingirwa. Ku batabizi, yariyo soko abantu bava mu mihingo yose y'igihugu, harimo igisagara ca Bujumbura hamwe n'igisagara ca Gitega n'ahandi hose, mbere no mu karere bari basike baza kurangurira Ingozi. Ubu uy'Ingozi hasigaye hari bimwe kera mu myaka ya 90 twita le nouveau riche, aho hamwe bavuga bati umuntu yatunze kera sinze abari bahari mu myaka ya 90 bavuga bati 27 avec 27 millions, 30 avec 30 millions. Ubu rero hari hasigaye Ingozi bavuga bati umuntu miliyoni 100, miliyoni 200, miliyoni 600, umuriyaridi nticyari kibazo ku badandaza bo mu isoko nkuru y'Ingozi. Rero ijuru ryarabakorokeye ko rirabakorokera ko ibintu bari bafise birasha biratokombera hafi 90% y'ibintu byari mw'ijya soko nkuru ya Ngozi birasha biratokombera. Ivyo rero byabaye inyuma yuko hari ayandi masha sinzi ko ico kirundi kibaho y'amasoko n'ibindi bibanza vyahiye kuva uyu mwaka utanguye mu kwezi kwa mbere haramaze gusha ibintu bitari bike. Mwibuke isha gisoko yo ngaha mu Kinama, mwibuke isha gisoko y'ibintu byo kubaka imbaho n'ibiti ngaha iruhande y'isoko kwa Siyoni, mwibuke isha gisoko y'ibintu by'imbaho n'ibiti ngaha kwijabe, mwibuke isha y'ibitaro twita district sanitaire de Jabe aha mu Bwiza. Rero umuntu aravye ibintu byisha y'ibintu cyane cyane amasoko, mbere tutibagiye n'amagareri mu byibuke urudandazwa ngaha aha muri Asiatique menga aho bita kwa Adams nyamba nibuka neza, mwibuke aha galeri Diko n'ahandi henshi imiriro yaduka, mbere dasize n'inyuma na bya bikoresho byabigwanisha biruka gusha ngaha muri Kambaze. Ibi bintu rero byose urabona ko ari ibintu bibaye mu kiringo gitoyi, tutarinze kuja mu vya kera. Nibukije isoko y'Ingozi ihiye ubugira gatatu kuva muri 2005, ku batavyibuka tuvyibutse neza, ihiye ubugira gatatu. Ubu rero burya abene gihugu basa n'abamaze kumera nk'abari amavubi. Sinzi mubaze abantu bari Ngozi, umukuru w'inamashinga amateka yarabagendeye, umustaneri afata ijambo ababwira ko borindira ngo bagira amatohoza, mugabo ntibamwemere ko n'ijambo rihetse. Kubari bahari mwe murabesha muri bashobora kuvyumva.
bica bisongwa n'ijambo mukuru w'inama nshingamateka yavuze, aho wamengo agiye kwagiriza ababuze. Ira charge et condamner les victimes. Abagiriza yuko ngo bataguze kizimyamwoto zibiri, abagiriza yuko ngo batagiye mu masiranse. Mugabo nagira nibutse gukingira ibintu biri mu bizashingiro, gukingira ibintu by'igihugu n'abanyagihugu, c'est le monopole de l'État. Murumva ico kintu? Murumva le monopole de l'État. Nta wundi muntu numwe akingira itunga ry'igihugu atari leta. Nta wundi muntu numwe akingira abenegihugu atari leta. Abanyagihugu twebwe turafise ivyo dusabwa mu bwirizwa shingiro. Hari mu bwirizwa shingiro hariho hajya mu ma article yibanze, hari ivyo bita les droits et les devoirs. Ivyo umwenegihugu asabwa n'ivyo leta isabwa. Muragenda musome neza. Ingingo ya 39 y'ibwirizwa shingiro iravuga neza ivyo umwenegihugu asabwa. Mugabo jamais nta hantu na hamwe umwenegihugu yigera asubirira leta. Ivyo rero turabona ko umenga abantu bari muri leta rimwe na rimwe nyambataro kuvyirengagiza ntaco babivugako. Rero rijya jambo umukuru w'inama nshingamateka yashikirije Ingozi, byaragaragaye neza yuko leta umengo yaribagiye uruhara rwayo mu gukingira ubutunzi bwa bene gihugu. Ndabaha akarero gasanzwe. None ubu uya ko leta yafashe ingingo yuko meme n'umworo, meme n'imfuvyi, meme n'umupfakazi, naho baba baramwubakiye akazu bagira pavage aho baba. Si leta yafashe ingingo niyabategetse. None habuze iki leta ngifata ingingo kugira ngo hakingigwe ibintu by'abantu nabo nyene? Mwarumvise iyi soko aha murazi yuko nabibabwiye, isoko nkuru ya Ngozi ibintu byariyo byahiye hafi 80% ibyariyo byose. Mugabo kuva aho bumviye buriya butumwa bw'umukuru w'inama nshingamateka, stanera akababwira yuko borindira ngo haba amatohoza kubera batakigira imyizigiro mu majambo y'abatware bavuga. Mugende mubaze namwe mubaze ubu uya isoko ya Ngozi hari abantu bamaze kuzanamwe ibintu baciye bonyene bubaka baca bazana mwe ibintu. Ubu bariko barashiramwe ibintu bunyene, ndiko ndababwira bunyene. None mwe mwumva iyumvire kubona umukuru w'inama nshingamateka avuga ijambo, Musare akavuga ijambo bakarigwiza n'ubusa. Mwe murumva ico cizigiro aho kigeze ku bene gihugu. Twebwe rero ibikera byaraba, mwibwe kuri Micombero, kuri Buyoya n'abandi bose batwara. Abatwara bavuga ngo byose ni sawa, bagenda baririmba ngo byose bimeze neza. Ntimubyibuka harimo n'indirimbo bagira igihe cya Micombero, igihe cya Buyoya n'igihe cy'abanduze bose. Abategesi nabo bakabatambira bakumva ko mengo byose na mahoro. Mugabo twebwe nous sommes les voix des citoyens, nous sommes la voix des citoyens. Ibi turiko turavuga sivyo twikurira mu mutwe, nibiva mu mitwe no mu vyiyumviro by'abene igihugu. Kandi burya no muri leta bo bariko kugira mbega muri iyumvire aha mu isoko aha haho risongo ya Bujumbura hakorera ibihumbi 7 by'abarundi.
mwumvise amasoko n'ibibanza twadondaguye bimaze guhirirwamo ibintu. Ubu no munsi d'après les informations hari amasoko amwe avuga ati rega ejo nitwe dushobora kuba turamukiye. Murashobora kwibaza, urumva iyo psychose iri mu mitwe y'abantu? Eske murumva iyo psychose, murumva uyo mwitwarariko, ubwo ruhagarara ruri mu mitwe y'abantu bavuga bati erega ejo nitwebwe, ejo nitwebwe. Camugerageze rero muyumvira ingaruka mbi ubwa mbere zashitse ku bantu. Mwarumvise nk'Ingozi hari umwene gihugu umutima waciye uhagarara aho nyina carapfa, mwaravyumvise, yibutse amadeni, yibutse umuryango wiwe n'ingene yarahagaze, umutima ucurahagarara. Mwibaza ko ivyo bintu ari bisanzwe uravye abanyagihugu bagize ingorane ingene bangana? Rero twebwe mwishirahamwe Oricom nukuri turabona neza yuko igihugu cacu gifise ikibazo gikomeye cyane en matière de protection. Nariko ndavuga nti ingaruka mbi z'ibi bintu, eheraba abantu baragwara mu mitwe. Iyo ni ingaruka mbi ya mbere, kuko umuntu yahishije ivyiwe kumbwira ko asigara akomeye, ivyo ntibishoboka. Oya, hanyuma murabe nkuko nariko ndabivuga, abantu bamaze kubura ibintu ingene bangana, baharugwa mu bihumbi amajana, bamubumba amajana. None abo bantu woca uja ngaho uri leta ugatamba ugatekereza ukirigura ririmba ukirigura senga uvuga ngo ibintu bimeze neza kwe? Jewe nibaza ko abantu baje kumviriza no kubwira leta ingene ibintu bimeze ntibababwira ukuri. Ndasavye rero nukuri kwizina gishiramwe Oricom twese tugire état de prise de conscience, tubone ko ibi bintu ari ibintu bigoye. Eheraba ndiko babwira ingaruka mbi amabanke uno munsi turetse mu bantu bagize ibibazo. Amabanke n'ubutunzi bw'igihugu n'amakori byose biriko biragira ikibazo uno munsi. Erega abantu batanga amakori, erega abo bantu barafise amadeni mu mabanki. Ayo mabanki none yego nivyo arashobora guca realiza amantuze nyama ama hypothèque batanze. Mugabo urumva amabanki nayo naca igira ibibazo, abanyagihugu bakagira ibibazo, ubutunzi bw'igihugu bwagira ikibazo muri rusange. Ibi bintu rero twese twumve yuko by'ukuri ingaruka mbi ari nyinshi cyane, ari ingaruka mbi ari nyinshi. Mwibuke umuhinga bihute Donatien, umuhinga mu by'ubutunzi, igihe isoko nkuru ya Bujumbura yasha, yari yatanze ikigereranyo cy'uko ibice hafi 20% by'ubutunzi bw'umwimbu wose byatuzaro PIB byahiriye hajya muri isoko nkuru, habuze isoko nkuru ya Bujumbura. Ikigira kabiri camwibaza rero amasoko amaze gusha n'ibintu bimaze gusha, urugero rw'ubutunzi bumaze kononekara. Mwe mwumva bimwe tuvuga by'imbona kazoza igihugu cifashe mu myaka kanaka bigumye gutya, mubona bishoboka? Je nibaza ko bidashoboka. Hanyuma hari kindi kibazo gihambaye cyane kiri twashize muri itangazo twasohoye. Mu bisanzwe iyo ibintu byononekaye hagomba guca haba, kubera izo ngaruka mbi zose mvuze, hagomba guca haba amatohoza yimbitse, abantu bakamenya imvo zituma ivyo bintu biba. Mwese murabamenyesha amakuru, ni mumbarire. Mwarumvise ijambo mukuru w'inamashiga amateka yashikirije Ingozi, mwarumvise avuga ikintu cy'amatohoza kwera? Ndababajije, mwarumvise avuga ikintu cy'amatohoza? None mwe muvyo bintu ari ibintu bisanzwe kure. Aha rero haca haba ikibazo. Umuntu arashobora kwibaza no kwiyumvira ko bishobora kuba ari incendie d'origine criminelle. Ehera aya masoko keshasha mwijoro. None ivyo bintu bituma ivyo bintu bisha mwijoro
erega on doit se poser des questions, de bonnes questions. Tuza kubaza ibibazo. Ibi bintu rero twumvirije ijambo mukuru w'inama nshinga amateka yavuze, tukumva ko atigeze avuga na gato imvu ko agiye kuba amatohoza. Twebwe turazi iyo twasavye ngaho, turaza kubivuga. Ariko rero mwishiramwo rikombe turategwa amakenga gose n'ukungene leta y'u Burundi ubona yuko ibintu byo gukinga umengo ni kibazo. Kubera iki mvuze ico kintu cyo gukinga? Murabona mu bisanzwe mu bintu by'inyubako no byo gukinga hariho amategeko, hariho le code de protection civile, hariho le code de l'eau, hariho le code de l'urbanisme, hariho le code de l'environnement. Hari amategeko menshi cyane ajanye n'ivyo gukinga. Mugana nagira ndababwire yuko kuva tumaze kubona ibi bintu by'amasanganya ndavyiteguye kubera turamenya imvo biba, mwibuke ndabaye nk'ibintu nka bitatu mwese muzi. Muribuka y'amazi yatera ngaha mu Gatunguru, abari bahari ivyo vyose si vya kera, muravyibuka mu Gatunguru amazi ngene yateye ngaha. Muribuka Tanganyika Ruduga n'inzuzi, muribuka ibintu vyononekaye, ntimubibuka mwebwe? Muribuka ibi bintu vy'isoko nkuru, ivyisha ry'isoko nkuru ya Bujumbura, ntimuvyibuka mwese? None kuva ivyo ndabahaye ivyo bintu bitatu, mwoshobora kwibaza, mwoshobora kuvuga ikintu leta yoba yarakoze kigaragara kiboneka gituma umwene gihugu abatarankiriza? Jewe ntaconze kugeza kuri nosa kiboneka. Ikintu leta yakoze cyonyene, yubatse iyi soko yo kuri Kotebe, niyo nyene yubatse. Munawe genda murabe ngene yubatse. Basha na jewe nitwa ko ndi mugufi, ndashaka kuyihambye hariya hejuru, ngiye kuyikora ko hejuru. Mugende murabe irya soko, muce mugenda murabe isoko y'umwene gihugu Siyoni, hajya murabe ngene yubatse n'amanorma. Imodoka zirinjira uko zishaka comme si rien n'était. Mugabo mugende murabe isoko yo mu Ruvumera, ibidandazwa birunze no mwibarabara. Mwese mugende mugenzura isoko. None hajya ntihariho y'intwara, ntihariho mustanteri, ntihariho chef de zone, ntihariho chef de quartier, ntihariho abanyumba kumi, ntihariho umukuru w'isoko. None mushobora gusigura gute ahantu hari inzego z'igihugu bakaba harabaye ivyo bintu byose meje kubabwira? Genda murabe ibintu by'inyubako, genda murabe amagareri ari ngaha mu kino gisa, shaka murabe n'inzu dukoreramo, genda ngaho oya murabe umuriro waduse ngaho oya. Ntihariho intwara, ntihariho obuha, ntihariho inzego zijejwe gukingira, zijejwe kubahiriza amategeko, les normes. Mugabo none kubera iki bitakurikizwa? On doit se poser la question, kubera iki ivyo bintu bidakurikizwa? Erego mingo hariho abasansi do leta, mingo hariho abasansi do leta. Ibi bintu rero nagira kwizina ry'ishiramwo rikombe mvuge ibintu bine canke bitanu tubona ko leta ikwiye gukora diligence. Ivyakorwa rero icambere, dusaba yuko leta yoshiraho diligence, igashiraho ikintu citwa komite nationale. Iyi komite nationale yoba iri independent kandi ihurikiyemwo abantu benshi, igahabwa uburyo mu buryo bw'amafaranga bw'ibikoresho n'abantu, kugira ngo yige ukungene abantu boshobora n'ibintu byabo gukingirwa. Kuko turabona ko leta isa niyamaze kuvyibagira. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Ikigira kabiri twebwe tubona nuko leta, inama nshinga amateka,
ubutungane umwe wese mu vyajejwe bakorane diligence, kuko ibi bintu ni kiza, bakorane diligence kugira ngo hafatwe ingingo zo gukinga no gushiraho ico no kwita politique nationale de prévention des catastrophes, ni ukuvuga gukinga ibiza hamwe no kwiyumvira ukungene aba victime, abantu bahuye n'aya masanganya boshumbushwa. Nabivuze yuko gukingira abenegihugu n'ivyabo, dufate kwizwa shingiro n'ayandi mategeko, c'est le monopole de l'État. Ni leta yonyene, mu gifaransa tuvuga yuko la protection des citoyens et de leurs biens est le monopole de l'État, mais aussi est irremplaçable de ressort de l'État. Irremplaçable. Nico gituma rero ntidusubire kumva leta ivuga ngo barahojeje. No, ivyo sivyo abanyagihugu bakeneye uno munsi. Bakeneye ko babwiyigwa ingene ubwa mbere bashumbushwa, ubwa kabiri ingene ibintu byabo bigiye gukingirwa. Ivyo bakeneye. Ibindi cumengo turi muri filozofi, turi muri spirituality. Ivyo navyo ni vyakazoza. Ivyo navyo ni vyakazoza. Ubu uya dukeneye ivyubu, ibiduha ivyizigiro vyakazoza. Mugabo biriko bikorwa. Nivyo dukeneye. Ikindi ca gatatu nuko hashigwaho politique adaptée de prévention des catastrophes, ziba naturelle canke ziziba uku, kuko kw'isi yose nzima nta gihugu na kimwe kidakora ibikenewe byose kugira ngo ivyo bintu bibe. Nico gituma twasabye ko hakwiye kujaho ini commission ou un comité multidisciplinaire indépendant. Ikindi tubona hari ivyo dusaba mu buryo specific, ivyo ni mu buryo global, nuko buri commune yose yoshigwamwo aya mavekire anti-incendie. Buri commune, j'insiste, buri commune yose leta ironderere moyen ishireho donke izo modoka, hanyuma leta itegeke yuko amasoko n'amazu byose byubakwa, cyane cyane izinzu nini nini bashireho bubake bashizemwo bya bipira n'uburyo bwo kuzimya biri incorporé birimo indani, hanyuma kandi baverifye yuko byama byuzuyemwo amazi. Ikindi nuko bijya ama inspecteur byose byoba biri kwayo mazu n'ahantu hose hahurira abantu benshi. Ikindi nuko obuha, j'insiste ngaha aya ndabishimitse ko cyane, ibigo vya leta harimo obuha n'izindi nzego z'igihugu, burya buri quartier yose iri viabilize, amazu bagomba ibintu byose by'inyubako byagomba kubakwa. Murabizi neza umuntu wese yubaka ibinzu cyangwa ikintu cyari cyo cyose hariho amanorme agomba gukurikizwa. Hanyuma uragenda ugasaba icyo bita autorisation de bâtir. Usabye ikintu bita autorisation de bâtir, uca uhejeje kubaka, uca ugenda gusaba attestation de fait de construction, de bonne fait. None ndabaye akarorero, aya mazu yose ari mu gisagara ca Bujumbura, muri Mukaza, Mugere, Ntahangwa n'ahandi no mu bindi bisagara. None inzego z'igihugu zijeje gutanga izo mpusha no kuraba yuko ivyo bintu byubatswe neza kandi bikurikizwa,
navuze yuko leta iserukiwe kuva kuri nyumba kumi gushika hejuru ku mukuru w'igihugu. Hariho n'ibintu biyita komite mixte de sécurité, izo ziri kugera ku mutumba kandi zihurikiyemwo bose. None iyo migwi irakora ntikora? Ega nibajeje kuraba, jewe amakuru mfise nuko buri quartier mu bisagara ahantu bariko baragira inyubako hose uzubona umukuru w'agacimbiri, nyumba kumi n'abandi bakubaza bati zana igipapuro cerekana ko ufise urusha kubaka. Murabaza ivyo birahari? None ivyo bintu byo kubaka bidakurikije amategeko bivahe? Bigenda gute? Ni giturire gikora ahantu hamwe hamwe. Woshobora gusigura gute ingene mu masoko ntanze akarorero aha hahora aha mu Ruvumera, isoko ya Ruvumera, genda mwese murabe kubishweka n'ibindi bitabomererwa mu ibarabara. None mwe mwumva amanorme akingirwa gute? Ibi rero biraboneka neza yuko inzego z'igihugu zavuye ku kirindiro kubijanye no gukingira ibintu byane. N'ubu ndabisubiyemo ndagenda bigaruke ko la protection des citoyens de leurs biens c'est le monopole de l'État.